Kaze mu kiganiro tera imbere. Mu kiganiro tera imbere cuno musi tuja kurabira hamwe urugendo mukuru w'igihugu yakoze mu ntara ya Bujumbura muri komine Gwibaga, aho yararamutse ashikiriza musitanteri yatowe muri iyo komine. Mu ijambo ry'ikaze buramatari w'intara ya Bujumbura yashikirije, yarashimye ingendo mukuru w'igihugu akora mu gihugu cose mu gushikiriza abarongoye amakomine bitorewe n'abene gihugu. Aravuga ko bibatera intege kuko ngo bahabwa impanuro eka mbere n'intumbero zibajana mu mbono kazoza. Rero ngo ivyo ntivyari bimenyerewe mu ntwaro zaheze. Kw'izina ry'abenegihugu bo mu ntara nziza ya Bujumbura no kw'izina ryanje nyene ni n'iteka ryo gusubira kubaha ikaze nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi. Nshimira Imana kubw'ubuntu bwayo idasiba kutugirira n'uyu munsi tukaba tugihema impwemu z'abazima. Ndabakengurukiye nyene icubahiro kwiteka mwongeye gutera intara yacu ya Bujumbura mu kuza gushikiriza icese musitanteri wa komine nziza ya Rwibaga. Ndabahaye kandi ikaze mwese muri nga. Nshimira bimwe vuye ku mutima abenegihugu mwaje gushigikira indongozi yanyu no gusanganira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi, izi ngendo muriko muragira mu ntara z'igihugu cacu mushikiriza ba musitanteri zidutera intege kuko vyerekana ko indongozi nkuru iri kumwe na twebwe abenegihugu, tukabibonera imbona nkubone, mukatuyagira ivyubaka kandi mukaduhanura, mukanaduha n'intumbero two kwisunga mu guteza imbere imiryango yacu n'igihugu cacu muri rusangi. Ibi rero ntivyari bimenyerewe mu ntwaro ziheze. Abaturongoye mu zindi nzego zo hasi barumva ko bashigikiwe, na cane cane ko mugenda mubatekereye impanuro mukabaha n'intumbero y'uburongozi bubereye. Umwenegihugu muramusanga ku kivi, mukamenya ibimugoye, mukamutera intege kandi mukamushigikira. Ari naco gituma ahenshi impanuro mutanga zo kutazerinze ziriko ziraja mu ngiro uhereye kugwaruka. Nta nkeka ejo ni heza kandi nayambona kazoza tuzoyishikira n'imbere y'imyaka y'iryo hangiro. Yarakeje musitanteri wa komine Gwibaga amwifuriza kuroranirwa mu mabanga ahambaye yaronse, amuha impanuro zo gukorana neza n'izindi nzego zose ziri muri komine arongoye. Amusaba ko yobera abarongoye umwungere mwiza, ahanura kandi n'abaraho ko boshigikiza ibikorwa indongozi kugira ngo komine Gwibaga itere imbere nk'umuzinga. Amubwira kandi ko gukorana neza n'abandi ngo niho umutwaro wo guteza imbere komine Gwibaga uzohwahuka. Mbonereho n'icubahiro akaryo ko gukeza musitanteri w'ikomine nziza ya Rwibaga. Ndamwifuriza kuroranirwa mu mabanga ahambaye agira ngo ashikirizwe icese na mwebwe muvyeyi wacu. Nyakubahwa musitanteri, urakorana neza n'izindi nzego zose ziri muri iyi komine. Ubere aburongoye umwungere mwiza, nabo bagushigikiza ibikorwa komine ya Rwibaga itera imbere nk'umuzinga. Murakorana neza n'abandi kuko muri kumwe nabo nta nkeka bizokorohera kwikorera imyitwarariko yose y'iyi komine, ariko uwo mutwaro uce wumva ko uhahutse. Rangiza ijambo ryiwe buramatari w'intara ya Bujumbura yarahamagariye abenegihugu bo muri komine Gwibaga guteramira amahoro n'umutekano kuko ngo nivyo ntabanduka mu mushinge w'iterambere. Imbere yuko ndangiza iri jambo ry'ikaze, namwe mwese muri hano benegihugu nagomba ndabatumirire guteramira amahoro n'umutekano kuko nivyo ntabanduka. Turifuza ko ibiraya vyo muri kano karere biba koko igiterwa gihambaye
kandi giha abarimyi ijambo ku rwego rw'ikomine, urw'intara mbere n'urw'igihugu. Iyi komine kandi irafise ubutare butandukanye. Murazi ko urwaruka rwo muri ca kigo payeje rwatanguye kubwimba, mbere nyene icubahiro mukaba mwaraye mwuguruye igikorwa c'ishorwa ryabwo mu mahanga kugira ngo turonke aya mafaranga mvamakungu aheza agakenerwa ngo n'ibindi bisata by'ubuzima bw'igihugu cacu bikore neza. Umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yarasavye indongozi ko zofata iya mbere mu kubera abenegihugu akarorero kugira ngo babone iyo igihugu kiriko kiraja. Asaba musitanteri ko yokwisharana n'incabwenge za komine kugira ngo bige kuco bateza imbere no kucoteza imbere komine muri rusangi, kugira ngo umwenegihugu wese azobe agendana umuriyoni w'amafaranga ku mufuko. Agira akasaba abaraho ko boba abanyamwete kandi ngo twese tugire ubumwe twubaka urunani. Nico tubasaba indongozi mube koko ababereka iyo igihugu kiriko kiraja. Musitanteri ubu nyene mwicarane na za ncabwenge zawe muvuge muti ngaha komine Rwibaga niki kizoduteza imbere, muce mumenya ico mushira imbere kizobateza imbere ku buryo umwenegihugu wese. Burya naramaze kugira indoto yuko gushika mu 2030 ata murundi azobuze umuriyoni ku mufuko, kandi uzoba ufise agaciro bagabo. Ifaranga rizoba rivunjwa makeyi cane, idolari rizoba rivunjwa n'amarundi makeyi. Ico gihe none se ubutare turiko turashorera nibwo buzana agaciro k'ifaranga. Je ndibuka iyo tererare ngiranje kuraba ngiranje mvuga dutangure kuyimba, hariho isosiyete yo hanze yaje tubohera amaboko imugongo, iraza ntuze wiraje kumbe ije kuduhenda ngo bigume ngaho vyitwa ivyayo kandi ari umurima wacu. Ubu tugiye kuwusoroma ashaka azozira hazoshakira, kuko nta mahera yazanye muri iki gihugu cacu kutuzirika gusa ngo ntidutera imbere. Nk'ubu ugiye mu gakara gutangure kwimba uwoza wumva avuga ngo ubutare bwanje ntubwiwe yabukuye iwabo. Abaza kuduhenda je ndababwire tugira tuve hasi. Ceco ndabasavye mwese w'abanyamwete gusa, abantu twemera gukora, tugira ubumwe, tugira urunani, tuvuge tuti twe tugira duhangane n'ubukene. Muzoraba mu mwaka wa 2030 muzosanga Uburundi mutakibone mwamubonye. Nimwibuke ingene bwari buri mu 2005 nta mutahe twari dufise, mugani murabe ingene dusu no munsi. Musitanteri wa komine Rwibaga ngo se barundi muri komine arongoye bamufata nk'umuvugishwa kandi ngo barabigendereje basanga nivyo. Yaravuze kandi ko inguvu bafise ari ubumwe buri hagati yabo, ngo ubwo bumwe nibwo butuma bashika kwihangiro ry'iterambere. Muri komine ya Rwibaga burya mu nkundire hariho iyindi titre tubaha y'ubuvugishwa. Abantu bakunze kwemera abavugishwa, ariko ivyo muvuga vyinshi n'ubuvugishwa kubera mwishika mwabuze muti turi kumwe twese birashoboka. Ico civugo twagikoreye ko duhereye muri komine ya Mukike turakibandana muri komine ya Rwibaga tugira ubumwe. Aha muri komine ya Rwibaga inguvu za mbere dufise n'ubumwe bwacu, kubera mu butandukane bwacu bwose imvukira twunze ubumwe, kandi ubwo bumwe bwacu nibwo dutuma dukishika kwihangiro giterambere. Yarashimye ukwizerwa kwiwe mu mabanga yo kurongora iyo komine, abifata nk'ubutumwa bw'Imana ngo ihanga ryose ry'iyo komine ategerezwa kuzorishikana ku iterambere rirama. Ivyo rero ngo baravyizeye kuko ngo bafise umutahe ukomeye, imvukira z'incabwenge. Kubw'ivyo rero ngo bihaye ihangiro ko komine Rwibaga zoba ikiga c'igihugu, ikivyerekana ngo ivyimburwa vyinshi vyimburwa bishoka mu yandi makomine no mu bisagara. Ihangiro rihari ngo nuko abenegihugu bokuguruza amakonte bakiga kuziganya, bikazobabera vyiza igihe bazoba bifuza ingurane zo kwiteza imbere, ko vyoza biraborohera. Eka mbere ngo iyo komine bisaba ko iba ikigega c'igihugu vy'ukuri mu biterwa vyose. Nyirishubahiro aya mabanga mwaraye mudusibu twizeramwo y'ukurongora komine ya Rwibaga twayakiranye umunezero kubera n'ubutumwa. Ni amabanga akomeye cyane kugira ngo iri hanga rya komine Rwibaga turishikane ku iterambere rirama. Ivyo rero turabizeye cyane yuko tuzomaramaza kandi tuzobikora. Turafise umutahe ukomeye, nababwiye imvukira z'incabwenge. Izo mvukira nizo twamana imisi yose, umwe wese mu vyo ashoboye kugira dushobore gushikana abenegihugu
kwiterambere rirama. Mwaravuze muti umunwa wose uronka ufungura n'umufuko uronka ifaranga. Navuze nti nubuvugishwa kandi tukorera ko turabona yuko iryo hangiro tugije kure. Mwitije abene bari ngaha bose basa neza. Benshi muri bo baramaze gushika kwihangiro yo kuronka amafaranga bagaca biteza imbere mu kuronka uburaro bwiza no mu bindi bikorwa vyose. Rero iryo hangiro nkuko mwaryumvise mu bariko baririmba ngaha twihaye hangiro yuko komine Rwibaga izoba ikiga cy'igihugu. Ivyo rero biranagaragara yuko komine Rwibaga tugeze ku ntambwe yuko dushora ivyimburwa vyinshi tukabishora mu makomine no mu bisagara. Aho novuga nk'ibiraya, twovuga igitunguru, twovuga ingano, twovuga imboga nyinshi, eka n'ibindi biterwa vyose bigaragaza yuko komine Rwibaga bafise ico bafungura n'ico bashora kibazana agafaranga. Ubu dufise ihangiro rikomeye yuko abafise amafaranga bose bo kwiga kuziganya bayashira ku makonti, bakagira amakonti bose y'intega bizoza y'imigambi kugira banaronke abasha gusaba ingurane ibasahiriza mu bikorwa bitandukanye. Muri iyo hangiro yuko tuba ikiga cy'igihugu dushaka kuba ikiga cy'igihugu mu biterwa vyose. Amavoka dukomeza kubahimiriza kugira ngo urugo rwose rube rufise ibiti bishika 10 vy'amavoka. Narabonye muri iyi minsi iheze umuntu yasoromye ibiti 2 vy'amavoka acakuramwo imifuko 200. Murumva yuko umufuko umwe uguyihunja 180 yatakeye miliyoni 3.6. Muca mwumva yuko avoka ari igiterwa gikomeye cyane gose tuyushamwo inguvu. Kandi mukaba muzi neza yuko iyo avoka izotuzana amafaranga y'agaciro azotuma duhangana n'ibibazo bihari vy'ibitoro n'ibindi. Muri iyo ntumbero nyene dushashamo inguvu cyane mu giterwa c'icayi. Hariho abantu benshi bari barahevye gusoroma icayi. Abene gihugu barantahura tubimazemo iminsi kumbure n'inguvu zikajamo yuko bya biterwa bitara vy'icayi vyose bitera gusoromwa bikabagagwa kugira ngo turonke umwimbu mwinshi w'icayi turonke amafaranga agaciro. Twaravuze yuko rero udashoboye kugisoroma atwandikira akavuga ati kinagihevye, hanyuma turonde abandi bagisoroma. Turafise ugwaruka, turafise amashure muri ca cigwa citwa tepeya bazogisoroma hama amafaranga aboneke. Turafise abene gihugu tuzakora ibikorwa rusangi dusoroma ico cayi amafaranga aboneke y'agaciro. Rero murantahura bene gihugu mwese kuri iryo hangiro ahubwo mumfashe kugira ngo turishikeko. Ivyo mwadutoreye, ivyo mwadusavye tuzobishira mu ngiro turi kumwe na mwebwe. Amabara tuzoyabungabunga ayahari, ayandi mashasha tuzoyaca. Ibizotunganira rero muradufasha. Bene gihugu twayaze baragaragaje akanyamuneza, baravuga ko nabo bagiye gukura amaboko mu mpuzu bagakora, abahimiriza abo bari kumwe mu kibano, kandi ngo ntibarima ibiraya bifuza kubifungura, ariko nyabuna ngo baba bakeneye amafaranga kuko ivyo gufungura ngo birahari. Muri ibikorwa vy'iterambere nzohimiriza mu muryango ku mutumba kugira ngo turabe ivyo twokora vyo duteza imbere muri ibi vyo gutera ivyamwa no mu gukora amabarabara ku mitumba yacu no gutera ibiti ku mabarabara ego kugira ngo turabe ivyo dufasha ku mutumba. Duhimbawe kandi turasikiriza n'abandi turongoye ku mitumba, turabwira ingene bimeze, turabwiye nico Mustanteri yatwifurize n'igikorwa agiye kudukorera, na cyane cyane kubijanye n'uburimyi n'ubworozi mu kwiteza imbere aho tubaye. Ikindi naco natwege tugiye guhimiriza aho abo turongoye kugira ngo twinjire muri imbona kazoza tubona iyo turiko iyo tugiye kubashikana. Na cyane cyane bijanye n'iki ibikorwa by'iterambere, uburimyi, ubworozi
no gukora isuku aho tubaye, isuku n'isukura mu gukingira ibidukikije, mu guca imikobeko, eka hanini duhaguruke tubigishe kurima kijambere, kuko ariho tugira gute bizoruteza imbere kandi tukaronka umwimbo ukwiye. Aha mwijenda burya muri Rwibaga ibihaye benshi ntibabirima kugira ngo babifungure, mbere babirima kugira babishore. Ahanini bararima n'ibijumbu baca bacanga bagafungura ibijumbu, mugabe ibihaya nivyo byazana amahera menshi gusumvya ibijumbu. Ikintu bavuze cyo ku gitego c'icayi Musitanteri yagivuze gose, aravuga n'imigambi bazokora nkuko umuntu azoba yarahevye gusoroma icayi, ko bazoca barondera amahera canke ugwaruka ugasoroma ico cayi, gaca bavuga n'ingene bazogabura amahera nyene icayi akaronka nabo bakozi bagahemba. Hari undi mugambi Musitanteri nyene yavuze je wampimbaye cyane, n'abandi nibaza ko ariko kuko umugambi w'ibarabara bavuze ibarabara rizoshika Iheha, jewe sindarizi neza ngabo hariho ibarabara natwebwe yavuze rica kwishuri wacu rikagenda n'Ibugarama, ibarabara ryofasha gose yego no mu migambi w'iterambere. Yego amanye n'icubahiro twamukengurukiye gose ku bintu yagumye ashikiriza yuko ivyatsi bitaribwa byohindurwa ibiribwa. Nukuri no muri iyi komine ya Rwibaga ahantu hasigaye amashinge n'ukuri ni hake, ahahora uba amanyovu y'amashinge uhari bitara by'imirima y'ibiraya, aho byavuye hari ubusize canke hari ibisimba baca basubizamo. Yego mu gusozera ikiganiro tera imbere cuno munsi, umukuru w'igihugu yaribukije abene gihugu bo muri komine Rwibaga ko yabemereye imashini ihingura amafiriti, kandi ngo ntayaga amasigara cicaro abahora baja kurondera ibintu mu mahanga nabo abanyamahanga bagiye kuza baraza kubirondera ngaho iwabo. Yarabwiye abene gihugu icatumye batunganya amakomine akaba manini, yarababwiye ko amazone yagwijijwe mu ntumbero yo kurinda ubutame abene gihugu mu kurondera vyangombwa bikenewe. Ubu ivyahora bironderwa ku makomine vyose bazohora babirondera mu mazone mu ntumbero yo kubagabaniriza ingendo kugira ngo abene gihugu bagume ku kivi. Yarasavye indongozi ko zoba vy'ukuri abasuku b'abene gihugu. Aha hari ikintu nabemereye gushira ihinguriro rikora amafiriti ngaha kugira ngo muronke aho mugirira. Iki kintu rero mugira muronke isoko murimo ibiraya mufise aho mushorera kuri izindi. Jesi nyaga amasigara cicaro ngo ujya Musitanteri n'icabona ubunyene mperuka kubarungika kuja kuraba izo mashini kugira tuzigure tuzizana aha nyene, kuko niho ku isoko ry'ibiraya. Ibaze rero wewe ni warimo ibiraya ucugira aho ucushora ubwo nyene ucushora yazo nziza tuzoyubaka. Aha tugwa kwashira izine abo bahora baja kugura ya chips mu Bushinwa no mu Buhindi, nabo abo hanze bazoza kugurira ngaha, kuko nibi bihugu duhana imbibi navyo biraja kugura mu Buhindi, izoca biza kugurira ngaha. Aha zocamenyekana kubera ariho barangurira ibija mu Rwanda, ibigenda Bugande, ibigenda Tanzania, cyose azoza kubigurira ngaha. Muca musanga ya magorofa mwayumvise ariko ndavuga ega nduguko nyene. Aha zotera igihe muca muvuga muti jewe hariya mu Kabandemba ndavuyeyo ngiye kuba hariya ku Gasantere hari amazi n'amatara hariya. Murabona urugo hajya hubatse inzu, urazi ibintu vyohava ubirimye uharimye. Nimwava mu Kabanda hatuzokubaka amazu musange na magorofa ageretse 10 hari ucava ngo haje no ba mu igorofa ya 10 bigakunda neza, bizokunda kuko bijya bihugu nasaze navyo byari bikenye nkuko, hanyuma baratagura gukora. Ndumvise yuko rero ahiwanye kuja ku kivi ni ibintu bisanzwe cyane. Rero nagira nanje banze ndababwire yuko igihe twahindura tuvuga ingene twosubira gutunganya neza ibijanye n'intwaro, hari ikintu twariko turipfuza kandi twizeye ko abene gihugu kizobaramira. Burya twagize amakomine manini kugira ngo mushobore kwicara mushe gutunganya iterambere ku murima munini. No mu ntara niko kuko
ariko rero turashaka ko mwene gihugu wese aja ku kivi atazosubira kuzembagira afata ingendo ndende ngo agiye kurondera ba musitanteri ahubwo mbere bazobasanga iwanyu ku kivi. Ariko twace tugira amazone turazigira nyinshi, tuzigira nto kugira ngo ntimuze musubire kuza muratama muri ko mugenda kurondera ibyangombwa mukeneye. Ubu kwizone niho azotangirwa bijya vyangombwa byose mwaramuja kurondera ku ikomine y'abakaranga muntu, ibikenewe byose ni kwizone. Ubu kwizone kwandikisha abana ni kwizone, kuja gufutisha witavye Imana ni kwizone, amasezerano y'abubakana nibizobera kwizone kugira hababere hagufi ntimusubire gutama. Mbere nibijanye n'ubutungane navyo nyene twaramaze gusaba ingere dusubira gutunganya neza gushasha ubutungane ku buryo izone yose izoifise sentare y'intango. Ku mutumba muraza harabahuza, kwizone dushaka ko azoza sentare y'intango, kwikomine ya imwe yahora ari sentare nkuru y'igihugu mu ntara ubizokija kwikomine kugira ngo mworoherwe. Hanyuma intara nayo igira yindi sentare ijya ku rudapere. Ico dukeneye ni giki? Dushaka yuko urwego rw'ubutungane nabwo turukomeza mu gihugu ku buryo urwego rw'ubutungane mu ikomine urongoye sentare niwe azobazwa ubutungane. Nukuvuga yuko urenganijwe bakaruca nabi imbere yuko yunguruza uwo mukuru wa sentare ategerezwa kuraba ko urwo rubanza rushemeye canke rudashemeye kugira abazwe ubutungane. Hamwe tuzobaza kubaza tuti wewe kuri urubanza ruvuye muri sentare y'intango ya zone rukagenda muri sentare ya komine, wewe mukuru wa sentare yo muri zone kwari ujejwe ubutungane muri zone, uyu muntu arirabusema canke ntarirabusema? Ico gihe turazi neza yuko mw'izone hari hubazwe ubutungane, mw'ikomine hakabubazwe ubutungane, mu ntara uko nyene turazi neza ko ikibazo c'ubutungane kizotoregwa umuti, kuko dukeneye ko abenegihugu bagoma bariko baratama bagenda kurondera indongozi. Ico tubasaba n'iki? Nuko yomenya ko ari umusuku w'abenegihugu. Igihe hazoba umwenegihugu afise ikibazo ku mutumba, mukuru w'umutumba aja hamwe n'abarya batanu murondera inyishu y'ico kibazo. Niyabananira mukuru w'umutumba ufata ico kibazo kijane kwa chef de zone, si umwenegihugu azoja kwa chef de zone, ni umukuru w'umutumba azojana ico kibazo kwa chef de zone bacicarire. Nibagitorera umuti agaruka muhinyisha ati twatoye umuti nuku nicananira kw'izone zone akoranye n'abahanuzi biwe azoheza kijane mw'ikomine. Hamwe umwenegihugu wewe yibandaniriza imirimo yiwe akabona bamuzanira inyishu nziza ku kibazo ciwe. Aha ni ikiganiro Tera Imbere c'uno musi kirangiriye, naho ubutaha.